jewe rero ku Babirigi nariho nari umwana kandi bagiye ndi umusore narihweje neza ibyo bintu rero narabonye jewe nyene ingene abarundi bemeye guheba imico yabo kugira ngo bacike abazungu naravyiboneye umuntu wese ashaka kugira akamaro gutera imbere akerekana ko yabaye umuzungu ndakunda umuntu yobivuga narabibonye aho nkuriye rero tugira twikukire narabonye ko ari bibi ndatangura kunabirwaye uko nshoboye ndi umusore turiga ikirundi padiri ndaho kaje yatwigisha mu seminari mugera ikiratini turamusaba ngo twigishe n'ikirundi kandi yarabikoze none rero jewe ndiyumvira ko umuntu yofasha Uburundi cyane yokora icyo gikorwa cyo kugerageza kugira ngo ubuntu bwacu ntibupfapfane nicyo gituma rero nanditse ibi bitabo iki gitabo rero navuze ndi twosubiza ubuntu mu kibanza gikuru cabwo muri iki gihugu gute kuko twarabwiciwe n'abanyamahanga natwebwe nyine turabwiyitira mu konona ibintu byinshi no kwicana turicana ubu turakeneye kuvayo turakeneye kurondera ibindi nicyo gituma no muri iki gitabo nanditse ibintu bitari bike by'ingene umuntu yokwinagura kugira ngo ashobore gufasha Uburundi kuba igihugu cy'abantu kitari igihugu cy'udukoko igihugu cy'abantu turyanye abantu bazosoma barabe ibyo nshingira ko cyane cyane ni ukugorora ibyiyumviro biza mu muntu harya hadashikwa mbere bikamuhamamwo bikamwicira umutima ibyo rero nderekana neza ingene bogorora imitima abantu bazobisoma barabe nicyo gituma rero jewe nshatse guterera kandi sinterereye mu biraba intwaro tuzoyiga ikindi gihe nterereye mu biraba ubuntu bw'umuntu wenyene mu mutima wiwe no mu mibano yiwe nicyo nshingiye ko cyane cyane ni ukuvuga rero ibihugu byose ku isi yose iyo byagiye biricana abantu bakakora amabi kenshi cyane baca barwara indwara yo kubona ko wewe wenyine ari wewe mwiza ku wundi ari mubi ni indwara yo mu mutwe kandi ibabaje umuntu akamagira ngo iwanjye ibyo ndimwo umurwi ndimwo ubwoko ndimwo n'umuryango ndimwo niwe mwiza nayo abandi ni babi ugaca wishiramwo rero ko wewe wenyine wokiza abantu nayo ujya wundi n'inyagupfa kenshi naho biva ugaca wumva ko ufise n'uburenganzira bwo kwica umuntu kuko ari umunyakabi akabi kiwe takarazwi atari we ni mwene wabo ubwo tusanga rero abantu bicanye batazi n'icyo bariko baragira ibyo byaradushikiye kandi bishikira twebwe twenyene ku isi yose birashika abantu bakarwara iyo ndwara yo kubona akabi mu wundi gusa bigakira buke buke kandi bizobikira nyene nicyo gituma rero jewe nashaka gushingira kuri ibyo byo kuza turakizanya gukizanya rero ni ukuraba wewe ubwa mbere kudakwiye kwicisha bugufi ngo ubone akabi kawe nawe umuntu yitwa Mandela yaravuze ati ingeso nziza nkuru abantu bakwiye gushingira ko no mu ntwaro ni ukwicisha bugufi none rero twicishije bugufi tuba tubona byinshi byiza mu wundi tutahora tubona icyo rero ni ikintu nshingiye ko